yitwa Alexis Kagame abe Alexis Kagame na Mutara Rudahigwa barabakoresha babakoresha ivyo bita tutsification la culturation none ko tubakre gute culturiza differente barabwira kwisokoza vya bindi vyo kwisokoza gutya n'umuco barawuhindura biragenda barawurondera kina vyama basket n'ibintu vyinshi babigisha muri Astrida mu bahutu umva ujya nyene ariko abigira mu lise batutsi uragiye abigize mu bantu bitwa abahutu akoresha uwo bita Kayibanda Gregoire bakoresha uwo bita Havyarimana yari president ngo bajya abahutu bajya abatutsi umuzungu yakubikije kuri umututsi donc ntavyo waruzi urigera ubona nimba atavyo waruzi wabishiye uvyemera kubera ikintu gute none wo ushura urigera ubona ethnie zose zari bagiye ubwoko bwa kurangwa abarundi n'abanyarwanda bavyumva because we are believing a lie on croit mensonge twizereye mu kinyoma we believe in a lie because a lie can you see you can believe in a lie thinking that the lie is true ushobora kwiyumvira ko ugira ngo kububeshe nivyo ariko you can still believe it so nivyo hama rero ngere bavyatanga ibintu vyose bivugote bifise gutangura because nothing create nothing ivyo hari ukuvuga ati ngo hariho ubwoko ubututsi it means something is created uvuze umuhutu direct uvuze ideology kubganje kuko umuhutu stand yuko nje ndi majorité nije ntoza gutwara wewe sinzi ko vyumva mugabaze mu byandi vyigishwa umututsi nawe no ndi powerful uravyumva nije ntoza gutwara nije babwiye uko nije ndi intelligent nkuko umenga umuhutu izuru rinini niryo ruteza gutwara eske izuru rinini niryo ritwara hatwara wo abanyagihugu batoye projet logiquement eske izuru rito umututsi izuru rito kuniyo intelligence warigeze wumva mu bitabo bavuga ko izuru umuntu yumvira ngaha umuntu yumvira ngaha IQ niri ngaha turayona mu ishuri ufite izuru rinini na rito abubwe acubwenge so there's not a backup ibi gatoya igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi ko dusangiye amoko nkuko abo bakiriye ubwoko nyine bagiye babivuga kandi ibihugu byacu bitwagwa nabize aho kahise no kutakamenya kugira ngo ivyo biveho ya karimwo profit karimo inyungu karimwo business niho babibona abateza kuba honest so kice gikurikirana n'ubyaro gose umuhutu ni ghost umututsi ni ghost nubone ko hari amahoro kiba kiryamye tu ukuvuga yuko kugira ngo tugikureyo ntukeneye umupasteur ja kwishuri aho cavukiye tukreya ya Astrida dukreya seminaire dusubireyo nabo bari abantu we have to do a job a good academic job tuje hajya twigishe tushiremwe inguvu kuko ni cyose no gushiramwe inguvu nabo bashizemwe inguvu sigupfa kugwaza no kuragwana ushaka kuresolve ikintu urashiramwe inguvu zikwiye zinarenze zikarenga kugira ngo ukreye societe nshasha ico nico vraiment mwiga abajene mu vyumvire mu bimenye ni message turarushe abantu none nkamwe mu vyigisha abana bica bihera ni imyaka 10 15 abana bica bihera kuko baravyumva it's rational birashobora kuba none inyishu niyo nyene muri politique twarayibuze yaranse ntuzi ko twahora turimba twese turi bamwe twose byagiye byari politique Okay, yes, ndabaramutse ndabifuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga. Uno munsi dutewe iteka muri Agaciro Media ryo kuyaga na Monsieur Christophe Ndayiragije. Benshi nibaza ko atari ryambere mu mubonye kuri screen za Agaciro Media. Numu economiste asanzwe ari mu diaspora mugafise n'ibikorwa ariko arakora mu Burundi. Uno munsi tugira tuyage ikiyago twizera ko kiza gufasha benshi. Nikiyago ikomeye. Monsieur Christophe tukuramutse cyane. Koresha mikro. Murakoze cyane kutugendera turamukije n'ababakurikirana. Ego murakoze no kutwemvita muri iki kiganiro. Ego Christophe nk'umuhinga ukaba n'umwanditsi w'ibitabo kenshi mukunze kwandika kubijanye na economy n'iterambere ubutunzi. Turi mu karere no munsi bitifashe neza ka hano canjane reka mfatire nko muri CPGR igizwe n'ibihugu bitatu
Uburundi, Rwanda na Kongo. Ibiriko birahabera mu iterambere vyici bingana gute? Murakoze cyane. Imbere yo kuraba ico vyica ni vyinshi, turabizi ico vyica. Twari kuraba impamvu inkomoko yavyo, tukabiha umwanya tukabiraba, tugaca turonderera inyishu. Hama rero uje kuma ikiganiro haciye presque umwaka niko ndandika igitabo, umengo ni coincidence cyangwa n'umukama. Nako ndandika igitabo cerekana yuko